mu makartier yo mu gisagara ca Bujumbura abatwara amakinga amamoto n'amatukutuku bubarije ingingo yo kudatembereza ivyuma vyabo mu bibanza babujijwe mu makartier yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ubu ni imiduga gusa n'amamoto ariko make cane mu yafise imparati ya leta ivyo bibanza babujijwe kugendesherezwamwo ivyo vyuma vyerekanwa n'intsinga zerekana ko atawurengana utereje amaso hakurya mu Kanyosha urabona hari abanyagihugu bakoresha amakinga mu kunguruza abantu abandi mu kuvoma amazi ariko atawegera hari izo ntsinga iyo ngingo ikaba yafashwe mu ntumbero yo kugabanya amasanganya aba mu gisagara ca Bujumbura nk'uko vyasiguwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca aho yavuze ko umugwi w'abahinga mu gipolisi c'u Burundi ariho batanze iciyumviro co kugabanyaho abatwara ivyo vyuma batorenga hama nawe aravyemeza muri iki gihe iyo ngingo igiye mu ngiro inyuma y'iminsi 10 bari bahawe n'umushikiranganji Ndirakobuca mu ntumbero yo kubaha umwanya kugira bashobore kwandikisha ivyo vyuma vyabo bamwe mu banyagihugu bakaba batahengeshanije gusaba umushikiranganji ko iyo ngingo boyihagarika kubera izo bakorako ariko ntaco vyatanze mbere nta munyagihugu n'umwe afise n'uburenganzira bwo kubika icuma ciwe mu nzu uzofatwa akaba azofatwa nk'inkozi z'ikibi